Ikindi kintu novuga mu kurangiza, yarongiswe n'ikigo kiri mu Kibenga, yaracituye nticigeze kimwumviriza. Kano kantu undungikiye audio ntugashiremwo ntibikwiye, kuko je mbanza kumva none uje iwanje waragiye ku kigo cawe. Ibi rero birashobora gutuma ndondera kiriya kigo, nkarondera umukoresha, nkarondera ambasade, nkarondera n'ubushikiranganji, kubera yarituye abamurungitse barase kumufasha. Murumva aragowe. Hariho umuntu aza rero ntiyituye ubushikiranganji, ntiyituye ambasade, ntiyishuye abamurungitse, ngo aje kwa Daniyeli. Je vraiment agenda gufasha, mugabo aho hantu burenze iry'umunani banza ubwire barya abantu, ugenda ubwire barya bakurungitse, wumve ko batagufasha, kuko nabo hari igihe bagufasha. Bagufashije mba nduhutse, kuko je urumva mba wafashe, mugabo si akazi kanje. Rero ni byiza ko bahera hajya batakwakiriye isaba. Nk'ubu mu kanya numvise abo muri Ardawishi bariko barajyanira ku bakobwa bari aho bigorewe aho kubafasha. Ejo ninabanikira ku musozi bazovuga ngo nabanikiye kandi batariko barabafasha. Muragabo. Reka rero n'ukuri tumutabarize nk'uko twuma tubikora. Warakoze urungitse umwirondoro mwiza, ariko igisigaye ni kwihagararako, kuko ngaho uri si kwa so si kwa nyoko, bisaba kurusha ubwenge. Ngomba nabaraziho akantu, byibuze igihe batosinzira nabo kwa message ngenda bahe. Murakoze.